kuri uno mwanya barizwa he Gajora? Ndibaza uyo bari mu mpimba. Yego. Yes, bakubwira yuko ukora ikibi Sanga imbere. ukora iciza. Kikaguherekeza. Joel nagisha bisumugani wiwe. Ukora ikibi? Ni nyoba nibeshe mugabo sinzi. Nkosora. Oya ukora ikibi Joel, cyangwa ukora iciza ukagisanga imbere. Ukora iciza ukagisanga imbere, ukora ikibi kikaguherekeza. Utari kurakora urumva, nabiriya ngo utakora ntakajye. Utari kurakora nta kintu ubu mari igihugu canke wewe ushobore kwiteza imbere. Zosanga nyomba habaye nka batanu mu gihugu cya 70 zosanga ari babandi biba bica takindi kintu baba bashoboye. Naho usanga benshi bagenda bakuvuma. Mbega hajya kuroga nivyo gabro birabaho gama. Birabaho kweri. Yego. Navuga nka mwe mukusana izi business murakunze kuroga nama. Aya. Sinzi nkabo ni babandi usanga umenga ntijima mupfibi. Aya. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry. This is Nosel TV, the one of the best for this industry. Abidi kuri micro na Benny behind the camera ni ariko. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana. Hama dusura dukengurira nabwe bakunzi ba Nosel TV. Hama rero uno musi ndi ahantu bita muri Ceceni. Muri Ceceni kandi Ceceni muri Musaga bro. Muri Musaga? Ego, muri Kinanirade. Oya nta kinanira ngaho. Kinanirade. Muri Musaga. Oya ni kinanira. Abantu muri Ceceni mufisi iyo ngeso mwebwe. Oya, iryo Ceceni ubundi kwawe ko abantu barizanyeho nikinanirade. Yego. Ceceni ryaje gute? Ceceni ryaje kubera hari ibintu mugabo je sinari bwakore cyane. Numva yuko nguba ubundi bwo kera yari muzenga. Mugabo yatwaga muri inda muri kinanirade. Iyo Ceceni rero nibaza ko ari itazirana. Yego. Yaje gute renye tazirano mutaba? Cyo tazirano ko naryumvise kuri basokuruza bacu bavuga yuko umunyamusaga kiya gihe c'intambara atamunyamusaga yinjira muri Kanyosha cyangwa muri Kanyosha uwo muri Kanyosha atinjira muri muzenga muri muzenga si muri Ceceni. Mu nyuma y'ivyo rero bamaze kubona yuko tamuntu ashobora kuhinjira umva uhinje nkeka atashobora gusohoka cyangwa bahatinya aca haba nko muri Ceceni hari atuzi hahandi nyene bavati ni muri Ceceni. Ceceni hari mbe ni mu Burusiya muri Ceceni. Burusiya niko ndavyumva. Egese tirani muri Ceceni ariko kesha abantu mwebwe mkuze kuvuga ati rero iri muri Musaga cyangwa muri Kanyosha. Musaga yani ni Kinanirade iyi mugabe twagwa muri Musaga muri Kinanirade. Ego umunyamusaga nturi umunyakinanira. Chende umunyakinanira nturi umunyamusaga. Ndi umunyamusaga kubera na Kinanira itwagwa muri Musaga. Yes mbega wajya kwita gute bali? Chende kwa niyo nkuru Joel. Joel. Ndiyo. Yes Joel akaba ari umufundi wa telefone asanzwe akorera nganyene muri Ceceni nyene muri Ceceni ngaha nyene basanzwe bakuze cyane urucamamare ngaha bro. Je baranze cyane kweri. Ego. Amateka yawe ga Joel umwe ati umuntu yovuga ati mbega Joel ninde Joel numuntu akora ibiki hajya kugira ngo bamenye amateka yawe ati mbega Joel numuntu address yawe ituma bakumenya amateka yawe wakoze ga bro. Je amateka yanje nugutunganiza abantu nk'abantu benshi urabona nk'abafise nk'uburyo buke nk'utashobora kuva ngaha gere muri ville gukoresha telefone kiwe urumva narabegereje ateriye irimo vyose wari wese yaba muto canke mukuru bashobora kunsanga ahantu bakankoresha ko kandi nje nkabakorera neza. Okay Joel niwe yazanye bata muri Ceceni? Oya sije nayizanye gusa ariko tuhite basi mini bata. Yego. Umuntu rero akeneye telefone nziza cyangwa kuyikoresha telefone ngaha zenga kwa Joel rayiro. Nokuri nta kibazo. Yego. Mbega n'umuntu weba afise ikibazo cyo gushasha telefone nawe nyene ngaha anye kwa Joel abimufasha. Yo byose birahari nta nakime kihabuze. Zose nizo. Yego. Yes mbega Joel ko bitagwe byari mbega ko wabisemwe n'iki cyatumye bijamo ga Joel. Je mpamvu natumye ndabihitamwe narabikunda cyane. Numwuga kabisa nabonye utavuna umwuga umeze neza. Ego kandi ukoze ukagira ubwizigwa ku bantu ubaho neza nta kibazo. Yego. Yes numugwa wabonye kumeze neza cyane bimeze neza cyane kandi urakubeshaho ga Joel cyane. Yego. Mbega ni benshi kumbure bakubona ukora muri ibi twana turakuri kumukuru umusore agati mbega Joel ko yabigiyemo mbega bijya bintu bimumari iki mbega biratuma aronka vya bindi byo kwiyambika byo kwigira neza nk'umusore. Je cyane ubu uje no mu papa w'abana batatu
jewe ubu ukweri ivyo ntaronka nkiri umusore ubu ndashobora kubironka ubu ndikenura mu tuntu tumwe n'utundi ego sindonka vyose me mugabo bimwe ndabironka ego. Yes, bimwe urabironka ariko umuntu avuze ati Joel aribesheho ku bw'aka kazi akora niyo wavuze nabi Joel. Aya niyo bavuze nabi vraiment niko kambeshejeho niho ntonda kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Urumva starire ko ariho nkurarasyo yo kurya byo kwambara n'ibindi byankenerwa bikenewe mu rugo. Nuko twumva yuko nta muntu ngo akamirika mu bufundi ngo atarahonje agashoga Joel he biramaze kugushikiraga mutaha. Je byaranshikiye mugabo agasho sinakinjiye kuvuga ngo nikwera ngo ninjiye mu gifundi. Nivyo nakora ubwa mbere nari narakagiyemwo mugabo ntiwovuga ati nubundi mu bintu byinshi umuntu abakora umuntu azira akazi nawe hari gihe busanga uri umujurnaliste mugabo waca hajya ati wowe ukoze ibintu bakaje bashira kwintoki ego. Ivyo biramaze gushika kumere n'intabamyizi umuntu agenda guhuza nazo bivanye n'akazi akora ati rero biramaze gushika rero na wewe ugafungwa kweri ego bya bagufunze baguhoye ikosa canke bari bakurenganije barandenganije ko barandenganije imba ndi mu mpimba mugabo ko baciye bandekura n'ubu nibereye nga yego ati bari barakurenganije bari bandenganije ko baciye bandekura ati rero umuntu acifuza kuyeta imiga vyari byagenze gute we ko byari byagenze urumva n'umuntu azanye telefone ngaha ambwira yuko nshobora kuyimukorera ndamuca 50,000 kubera yari Samsung hama mbwira ati je nta mahera no shobora kuronka yo kuyikoresha ahubwo yinguruka nyene tuvaneko ndamupigira umujama caragenda mugabo nyuma yaho imaze gukora hace nk'indwi zibiri baje bazana n'igipolisi ati ni yari yaribwe ndasubiza mugabo nari barandekuye nta kibazo cahabaye. Yes, turuva yuko wewe iboneka yuko baragukureba ka mupapu barakugira aka geste mbega waragiye kwitura ubutungane mu nyagira ngo agusubize amafaranga yawe basi. Ubutungane narabwituye mugabo kubwitura nabonye yuko ahubwo no poteza ibindi camanda biheba kubera uwo muntu ariko ndakurikirana nawe nta kintu yari afise. Ego. Mbega uyo muntu yo muhuye bigenda gute Joel canke n'umuntu yaciye agenda canke yarabaye yaratakaye tukimenye yari. Uwo muntu kuno vyagenze uwo muntu mva yagirizwe ibintu byinshi. Je ko nabonye yagirizwe ibintu byinshi kandi nabona ntaho yo bikura naciye mvuga ati reka ndabihebe. Urumva aca kurikwa n'ubutungane mwabo bariko baramwishuza mugabo je narakuyemo akarenga mvuga ati noba ndiko ndatumwanya byamaze guhomba n'ivyinshi reka ndabihebe. Kuri uno mwanya barizwa he gajo? Ndibaza uyo bari mu mpimba. Ego. Yes, bakubwira yuko ukora ikibi usanga imbere. Ukora iciza. Okay. Kikaguherekeza. Joel nagisha bisumugani wiwe ukora ikibi? Ni nyoba nibeshe mugabo sinzi nkosora oyo ukora ikibi Joel cyangwa ukora ikiza ukagisanga imbere? Ukora ikiza ukagisanga imbere ukora ikibi kikaguherekeza yego. Yes, kumure Joel agerageje kudusigura neza akubwira yuko ukoze ikibi kiraguherekeza ukoze iciza nakigusanga imbere ariko vyiza ariko umuntu yokora iciza kugira ngo nawe uzohembwa iciza sivyo nagajo cyane yego. Yes, rati rero umaze gurana intambamyi nyinshi ariko nka muri zimwe nkuru kunze guhura nazo ngaha mu vyeke akazi kawe ni nk'intambamyi zimeze gute ngajo? Intambamyi ziba zihari nk'umuntu ashobora kuza gukoresha telefone atazi kiba carafuye yani ugasanga ni nk'imoteri barafuye wowe ayugurura cyangwa ugasanga ni ekra yakacitse yasanga rumva irafuye iraziga ugati nsubiriza kwa kundi vyari biri umva atari umuntu yugurutse mu mutwe ngo muhamaye ni atari umuntu usanga yuguru atari umuntu usanga yugurutse mu mutwe urumva ntashobora kukubwira ati telefone yanje ni uyishe umva nta bindi cyangwa avuga ati reka ndayihebuka mugaro uyundi yugaye umwira nsubiriza uko vyari. Narako tuzi ko ngomwe bw'abafundi muguze kugisegera kano kakageso ngo mukuze kuso umuntu agwaye icyuma kikibikiri cyose ugacubona nk'akandi ugacumukabiro kamwe nk'akandi kamazinka ko bagasigaje nk'imisimi yo kubaho. Je bajya nibaze ko batara bafundi bajya babitwa abafundi bajya sabafundi kubera umufundi wa vrai no muntu mubwiye ati nkorera iki kintu akiguha gikora canka akakubwira ati ikintu ngikoreka bikabuka. Nshaka ntandukariza hagati y'umufundi n'umufundi. Abafundi ni bantu usanga batukisha nyene nk'umugabo barimwo uzosanga umuntu uno munsi nyomba arosa akazi k'amajana 5 ati ndagakora arosa k'igihumbi ndagakora Mwa telefone kurayugurura igihumbi canke amajana 5 numva nta kintu buri kurashikako. Hama umufundi n'ujya nyene abavuga ati jewe uno munsi nyomba mbuze ejo nzoronka
reka nkora iki nkuko bitegekanijwe kavuga ati nyomba mikro ndayitera inoti ya 3 canke 5 reka ndayigumize kwiyobeye mugabo ntupunguze buri kuri ica kazi yego Yes cyane cyane ni Joel urumva yuko afise imigambi myiza ariko wowe nivyo ntibirashika ugasohora akuma k'umuntu muri telefone Joel nta kimwe nta kibazo nawo vyemera ivyararenganye umuntu nta kumbure nta niyo nabimenya aya Joel nibisanzwe kuko biramaze gushika yego nibisanzwe gushika basi nibisanzwe gusa je uwanyigishije ibintu vy'akazi yambwiye ati naho ikintu cyo hamara ukwezi ahantu muri atelizo buri korakora tingira nganda kwigisha ushobore kubimenya mugabo maze kubimenya ntuzukorakore cambere kimwe nyomba ukeneye gutera imbere ntuzugwigera ukorakora n'umunsi n'umwe nibirashika no ugakaba n'akayemetere basi emitere je ngamvisa amapaki ndayakweretse wo kwiruka n'akabateri basi ugakaba bateri nazo nta umuntu naco ntushobora kumukabira bateri ko abasanzwe ayizi telefone hajya bavuga ngo beshi ngo bakaba ngo ikintu ofu muyiga yose telefone nta kintu ushobora kuyikura kuyikuye ko emitere nsubira ko emita umuntu bashobora kuvugana kuyemwe micro nisubira kuvuga kajya ko kwinjiza systeme charge gwa kuye ko nisubira kwinjiza ekra wikuye ko ntiyosubira kwafisha wocikura kwikinone oya ngo murakaba ngo acumuha nk'igisigaje imisi mike yo kubahoje we nta kintu umuntu ashobora kuvuga ngo ndaguhaye garanti biga bintu byo by'abantu babesha nta muntu abazi garanti y'ikintu gishobora kumara nyomba ari ikintu ushizemo me ushizemo gishasha amya ko ushizemo gishasha mugani bashobora kumubwira ngo ndaguhaye garanti y'imisi yose ko radapfuye ico hafi ikindi numva ntibashobora kuvuga ngo ushizemo kimwe capfu ngo kimwe ngo kirigeze gaje imisi kigera gipfe ushizemo ikindi uri ico kindi ciwe cyo cyubuzi imisi kizomara kushobora kukibika ugasanga carapfuye none wacumenya gute yuko utwaye ikintu gikomeye oya mbwa ivyo bikunze gushika kenshi ugasanga nk'umuntu ugasanga nk'ahantu hari induru nk'uko umufundi ugasanga nk'abafundi barako barafungwa ngo umufundi ngo naramuhaye icuma canje ngo none hera abacose ico amapiece yose yarakimazemo ubundi bwobwo umuntu udakeneye ko bifu itangura kumukiriya uramukorera ikintu maze kumukorera ikintu ukamubwira ati icarangaho ndagikora ubona ikiza kuba ntuze kuvuga yuko canke ikiza kubuza kunywa umuti ntuze kuvuga yuko magukabibi Kedi ubiza kubagora za kunywa umuti oya suko mbega shore haje tabeshe yo maze gufungwa kangaheje Jesse no guharura kweri gusa sinafungwa ku vya telefone nafungwa kenshi ku buzina kora yego uko ubuzimeze gutegashe ejo bwa mbere narakorera muri ville nkumva kandi so kuvango nuko nabura amahera gusa abapolisi nibo baduharira kenshi bagufasha urumva ata kintu cika urufise baca bagushira ndani bagufatira muri ville amaja he je ubundi narangura amasentre y'abaroni natembereza muri ville tuyamaze kugenda uko rero mugabo mbona yuko n'ubundi naho bandiko ndakora nka 20-30 mba ndiko ndakora abapolisi mvugiye nko muntu ugafatwa kabiri wari kunguka nka senkani nko muntu bacuri hamande usangurishe ya mande agasho kagiye kurumva nta kintu buri kurakora nanje bati jewe kubera nkiri muto reka mpitemwe ubundi mwugano ushobora gukora nidegeye mvya ingata mutima uri hejuru nsoze ndarya duke nyene nijyame urabona naho nyene naho ugakora kanyene kagashuka gumye kagukurikira oya ni kankurikiranye sico kimwe nahajya arumva nakubwiye hari umuntu ashobora kugufunga kuziza ukuri wowe uri kurakora mugabo mubwiye ati je ndiko ndakora ndiko ndibesha huko nuko hakuri genda kwibatireka nkora ibinire mugacu usanga uri kurafunga uzira ukuri niyo mpamvu usanga naho ubufunzwe bakabwira ati wewe soko uratembera mugabo ntibashobora kugutwara kuri parake n'ahandi bagufungira mu bwo busho buto buto yego yesugerageje kuri abantu uvuga ivyo mufise ngaha turabona n'ubu telefone buto buto n'amabateri y'amatekno n'amablendage ariko nta telefone nini tubona ngaje canke uri umufundi wa twadu telefone twamurikira sheri ya amatelefone arahari ngo aya yose nayo nariko ndakora ya zose urabona ko na iPhone wazikora zose urabona zihari yego iPhone nawe urazikora ngaha iPhone nta kibazo yego mbega nka iPhone nk'umuntu azanye iPhone yafuye nk'ahantu ha charger ikorera nko kuranga igajoe ni minoti ya 30 yego kuri kino ndushira 30 biravana kubera imbangera ndamukoreye ikintu ciza yego none umaze kumukira amafaranga agacafi kindi cuma bica bigenda gutegejwe ucuriha cyangwa ucumbwira ko cyari gisanzwe cyarapfuye nta gishobora gupfa kubera mwako kanya wihaye idea kuvuga ati ngira nugurure muri systeme charge urumva nta bindi bintu ushobora gutiripota ukora cakindi ubugira ukore nyene no usazwe gukora amatelefone cyane nk'ibintu bakunze kuzanira nga kenshi ukabikora ukabitunganya neza ni ibintu biba byapfuye ibikigajoe ikintu cyose cyaco cyose kenshi bikunze kugaruka cyane nga telefone kenshi akunda gupfa na ama ecran ama emitere ama systeme charge agiye kwinjiza ivyo gusa yego
Guys, mbega nakabaze ngenda kubaze gatandukanye n'ibintu ndakwaza ariko bisa nuko bisa nk'ibi 70%. Umuririmbyi azwi izina rya Satb. N'umuntu ava ngaha nyene ngaha muri muha. Sivyo? Ni sawa mtaa? Sio wewe. Sio mie? Unanishtua lakini. Unamwona akuchajie? Sasa pata afanye kupatia siku gani? Atafanya kupatia siku gani battery? Huyo. Dakika. Dakika Mbega wakuita gute mtaa? Usiongee. Tusiongee mengi. Sio na mzee. Ongea au jamaa. Unakosa bwana kuuliza. Unajua Hakini mimi. Lakini na wewe uko na neno utazuka sema. Sasa kama unamletea kwa nini unamletea battery huyu jamaa? Unamwamini au? Unamwamini? Ninamwamini. Unamwamini? Hajawahi kufanyia kitu cha visanga. Hajawahi kupotezea kitu. Ongea na huyu jamaa. Ongea na huyu jamaa. Lakini mimi uko Mtanzania? Siongei na mimi. Uko Mtanzania? Uko mnini? Uko mtoto Manyema. Uko mtoto Manyema. Manyema wa wapi sasa? Yes, ati ni mtoto Manyema, unamjua? Namjua. Lakini tena ni rafiki yangu. Rafiki yako? Ndio. Yes, turabona ko bakwizera cyane Joe. Mbega kubwa wati rero nivyo wakuze ukora canke? Oya size nakuze nkora. Warose certificate yavyo? Irahari cyane. Wayihawe ryari ga bro? Je nayihawe 2016. Hari habona nde bande? Abantu bari babona hari Meridorafire, hari chef de quartier uyu yitwa Eric. Unyana dutwara mwiyi ntuzeya muri zone Musaga. Ego. Yes, ati rero wowe urafise mpama bushobozi yavyo bro. Hari kabisa. Ego. Yes, uranavyishimira ko ubusanzwe ubikora ibinye. Mbega nigiki uhanura babandi bari muhira batacho bafise ko barakora canke babandi bagayubuzi ga bro? Hari abantu usanga bariko baragayubuzi. Ubundi bwobwo bakera nibo bayamaze. Ati bavuze ngo ngwiki. Uwo mwibusa ndabibagiye. Oya nabibagiye. Ubundi bwobwo umuntu ari karagaya akazi. Umuga mubi no kuroga. Nta kazi na kamwe kaba kabi. Bivanye no kuntu we dufate ubuvyishizemo. Ubundi bwobwo nta mwuga numwe udakiza. Ego. Nta mwuga na mwuga numwe udakiza kiretse wo kuroga gusa. Niho usanga benshi bagenda bakuvuma. Mbega hajya kuroga nivyo ga bro birabaho ga man? Birabaho kweri. Yego. Baravuga nkamwe mukusana izi business murakunze kuroga na man. Aya. Sinzi nkabo niba abandi usanga menga ntijima mupfibi. Aya. Yes, kumbere ni Joel agerageza kudusigura neza ivyerekeye akazi kiwe kandi ni navyiza watubwiye ati rero bajya abandi bicaye muhira ni gikubabwira muri rusangi Joel. Jewe kintu nababwira nuko bokora amaboko mu mpuzu bagakora. Bakaza ngaho urashobora kubaha akazi biyenga vyegenda gute canke uraca ucese uganyaga man. Jezo bango nukubaha akazi. Ubundi bwo twese ntitwaremewe mwibi byo gukora amatelefone, haro kunyonga amakinga, haro kunyonga amamoto. Rumva ushobora kuva mwibi. Je sindi ngaha none. Hari usanga ndi kuri bata muri ville mfise uruduka runini. Ndanguza mfise nabandi nokoresha. Yego. Yes, mbega hajya turatuzika mwega bafundi kenshi canke abantu bose basanzwe bakora basabanzwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari umuntu usanga asamazwa n'inzoga, usanga umuntu asamazwa no vuga no gukunda inkumi. Umuntu asamazwa n'urumogi. Undi umuntu asamazwa n'ibindi tunyene wewe usanzwe usamazwa n'ibikimana. Jewe kantu je nta kintu kinsamaza cyane akantu kagunda kugusamaza cyane. Jewe kintu kinsamaza ni telefone mugabo ntayiri ayazi ni gusamaza iri nakazi uvuye ngaha akantu gakunze kugusamaza cyane muri utwo tunda kubaje. Nugukina rubugu kweri ndarukunda cyane. Asha mugo ntibinsamaza kuvuga ati no kwibagira akazi. Hari umwanya wo kugakina mvuga ati narosa yo gufungura cankwe mvuye gufungura ndaruhutse mwanya muto yamasubire ku kazi kiwanje. Suba ngo biransamaza misi yose. Udukumi ntibakubaze. Jewe udukumi kweri je ntibambaze. Ego tuyagana n'ibintu bisanzwe nyene ni handi usanga je turayaga mugabo ndiko ndanamuhanuriramo numvisa nk'ibintu bibi yo bagenderamo. Ego wafisa abo bagendera muri ivyo bintu bibi. Beje usanga bahari. Mugabo singombwa usange bari kizina. Benshi barabikora. Ivyo ntavyo urajama ariko wewe. Jewe. Oya ntavyo njamo jewe. Oya. Niwigera wigana n'umusirimu uja mu rukundo. Urukundo ndarufise sinabwiye ko nsigaye mfise abana batatu. Hano mfise umugore n'ingomba twikundanire nta kindi. Niwigera rero umukorera abandi makosa. Oya. Gishukura Imana. Aya ntama. Hari two twice usanga mutaduhurije ko murishara mu mugahanurana. Kubitana amahembe. Aya ni mu kubitana amahembe.
murahanurana ahubwo mako kanya murahanura muri ako kanya kenshi rero usanga kenshi ari ufite amakosa ga bro aya twese amakosa turayafise utacimuye n'umwana w'Imana gusa yes kumbre akubwira yuko bose basanzwe bafite amakosa ariko kenshi mu rugo bigenda neza ariko Joel namavuta kweli yego ati rero kigusamaza n'urubuga ariko twizere ko atari kamari man aya jakamari ndagatinya kweli akamaro hagati sana kuri kino hagati none kabakari bakagusubiza inyuma uno munsi nyamba bakuriye 200 higa ejo bakakujya andi 200 nawe uci usubira bakuriye uri 200 ugiye wishimye ngo uno munsi wariye mugabe ya indi 200 yindi yagumyeyo higa ejo baza kujya yandi mugabe uzosanga nyamba ya 200 we yaranguje umugambi aho yagiye ni tayari mbega nkawe nizosubira gutera imbere yes tugera nkaho nkabagena mu musozo mbega uraterera ruvuga ikibanza urakirihira urariha berga man urariha meri cyane ngani ushobora gukora tameruri yego eka nizere yuko uyatanga n'umutima mwiza ko ubu buzi ko bigufitiye inyungu na wewe je nta kibazo n'ubu bakinzaniye gitasi ngo ikijya hari ya hejuru yego uvyumva gute kenshi uri kuraterera nawe nukuri je nta kibazo mba mfise kubera imba ntereye muyo nakuye nga yego kandi ubikora kuko ukunda igihugu cyawe na cyane yego yes kumera dusozera ikiganiro cyacu ni Joel ngenda kubaza ati ni Yosel TV murako muravugana uri kumwe na Beni kuri micro kumera ndashaka gusaba ati bwire bakunzi ba Yosel TV bagire subscribe subiramwo bwire bakunzi ba Yosel TV bagire subscribe Yosel TV bagire subscribe bega subscribe hajya ni ikigama kari nko kwemeza ko kantu ba wakunze ukabonyeza ko nta kindi novuga yego bega hajya subscribe ni Kirundi ni Gifaransa ni Icongereza ni Icongereza ndavyibaza yego ni Icongereza yes urumva yuko Kenny ni Kenny Joel agafaransa asanzwe akazi Joel ndagushimira cyane Joel mugize neza namwe yes kumbere urashaka kubwira akajambo gato abantu bakora dukurikirana kumbere n'impanuro gende utekera abantu bose bakora dukurikirana n'abandi saga ari biga badashaka gukora akazi jewe ico novuga ku bwanje nuko umuntu wari we wese nk'umujene canke n'abandi baba bagifise ingufu zo gukora boshobora gukora kubera utari kurakora urumva nabiri abantu utakora ntakaje utari kurakora nta kintu ubumara igihugu canke wewe ushobore kwiteza imbere uzosanga nyomba habaye nka batanu mu gihugu cya 70 uzosanga ari babandi biba bica takindi kintu baba bashoboye yumva uri nk'umuntu kwera ushoboye gukora ugifise ingufu Imana yaguhezagije amaboko n'amaguru kamenya kuvuga yuko ushobora gukora yego yes uzosubira rero gutaha bari kumwe na Beni kuri micro behind camera ya ariko ntiwegere kugira subscribe agire bye you know bye bye